Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe rutende ya Isange TV, isheni ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza ururimi rw'ikirundi. Reka subire ndabaha ikaze amakuru yacu yo muri iki gitondo, amakuru yo kwigenekerezo rya 29 Kigarama uyu mwaka, akaba rero hari amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Umushikiranganji Alain Ndikumana yoba ashobora kwicwa nk'uko vyashikiye Emmanuel Niyonkuru. Amajambo umushikiranganji ajejwe ikiga ca leta yashikirije kuwa 27 Kigarama uyu mwaka mu nama nkenguzamateka ntasanzwe. Alain Ndikumana yatangaje ko hariho abariko baramutera ubwoba, yongera ko apfuye azira ukuri azovyemera kandi ko ariko akemeza ko ngo yizeye ko azoshika muri 2060. Alain Ndikumana avuga ko ageze aho hari isakoshi asigaye agendana mu ntumbero yo kwitegurira ibitero vy'abamubangamiye. Mu bo asa n'abo yagiriza harimwo ishirahamwe FOMI, avuga ko ririko rimusaba kuriha imiliyaridi z'ababa ijana z'amafaranga y'amarundi yo kuriha ifumbire itigeze itangwa. Si ubwa mbere kandi FOMI ivuzwe mu bintu biteye ubwoba nk'ibi, naho atamatohoza yabikozwe ko hari abaketse ko igandagurwa ry'umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru mu mpera za 2016 rifise ico ripfana n'iyubakwa rya FOMI. Igikorane mu Rutana. Mu mpera za Kigarama muri 2016 umuryango wa Perezida Nkurunziza waratunganije igikorane muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana, co kimwe n'abandi bategetsi. Umushikiranganji w'amazi, bidukikije, amatongo ndetse n'ibisagara Emmanuel Niyonkuru yaritavye ico gikorane. Muri ico gikorane kandi haravugwa ihinguriro ryo guhingura ifumbire ryariko rirubakwa i Bujumbura. Abarwizatunga babiri bakomeye b'abanyarutana ariwe Adrien Ntigacika batazira ziranotse ndetse na Evariste Nyandwi batazira amatwi nibo bavugwa ko boba ari bene iryo hinguriro. Rutana, umugoroba wo kuwa 28 Kigarama 2016, umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru yagorobeje hamwe n'abo bagwizatunga babiri aribo ziranotse ndetse n'amatwi mu kirabo ca kijambere bita ku Muco kiri ku murwa mukuru wa Rutana. Abababonye bavuga ko baboneka nk'abariko biga ikibazo gikomeye. Mu Rutana n'ubundi, umugoroba wo kuwa 29 Kigarama muri 2016, babagabo batatu bahuriye mw'ihoteri ya 3M yo ku murwa mukuru wa Rutana nyene. Naho nyene baboneka nk'abari mw'ijambo rikomeye. Kugeza ubu ico bariko baraganirako nticigeze gishirwa ahabona. Ico bikoze, imigoroba ibiri ikurikira yabaye yo kwica matwi ndetse na Emmanuel Niyonkuru, ni ukuvuga muri batatu bari bagumye bahura ico gihe. Uwutishwe ni Ziranotse wenyene. Inyuruzwa rya Evariste Nyandwi. Rutana n'ubundi, ku mugoroba ho kuwa 30 Kigarama 2016, igikorane cari carangiye. Uwo mugoroba Evariste Nyandwi yitavye telefone y'umukozi w'iperereza mu Rutana yitwa Zache niyo mwungere, baca bavugana aho bahurira. Matwi yaragiye ntiyagarutse. Bukeye bwaho kandi imodoka yiwe yo mu bwoko bwa Toyota Prado yatowe iri yonyene hafi ya stade Rutana. Amatohoza ya Ndondeza avuga ko Matwi yanyurujwe na bamwe mu bacungera Perezida Nkurunziza, boba bamujanye iryo joro kugera i Mwumba mu ntara ya Ngozi.
uwundi yavuzwe cane mu vyabaye uwo mugoroba ni Jovin Cishahayo yatwara iperereza mu ntara ya Rutana. Ubu imyaka 9 irarumanye atanumwe akurikiranwe kwinyuruzwa rya Evariste Nyandwi batazira amatwi. Igandagurwa ry'umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru. Bujumbura kuwa 31 Kigarama 2016, umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru yari yaraye agarutse i Bujumbura avuye mu Rutana. Guhera isaha 2 z'ijoro, Emmanuel Niyonkuru yagorobereje ku kirabo twita Chez André. Inyuma y'isaha 6 z'ijoro niho yasohoka Chez André arataha. Mu modoka hariho umwigeme bagiye bajanye, bose bicaye imbere. Amasoko yacu yemeza kandi ko hari umuntu w'umugabo yari yinjiye mu modoka y'umushikiranganji ikiri kuri Chez André, araheza aguma anyegeye amaja inyuma. Agishikiwe mw'irohero, abanyezamu baramwugururiye. Ako kanya nyene Emmanuel Niyonkuru aca araraswa. Igipolisi cavuze ko uwamurashe biboneka ko yari mu modoka kandi ko Niyonkuru yarasishijwe inkoho nto bita pistori. Emmanuel Niyonkuru kandi yaciye acikana ubwo nyene. Hari isaha 6 z'ijoro n'iminota 45. Amatohoza y'iperereza ntiyigeze arondera kumenya isano iri hagati y'inyuruzwa ry'amatwi n'igandagurwa rya Emmanuel Niyonkuru. Umwigeme bari kumwe be n'abagenzi n'abanyezamu bamwugururiye urupangu nibo bakurikiranywe. Iyicwa rya Ziranotse ni rya Zache Niyomwungere. Rutana ntwarane muri 2017, wa mukozi w'iperereza Zache Niyomwungere yahamagara amatwi yahavuye atumwa ko ku rugo rw'uwatwara iperereza mu Rutana Jovin Cishahayo. Zache yarakubiswe arashaya yagirizwa ko yamenye ibanga ku bijanye n'inyuruzwa ry'amatwi. Yavuye ngaho kandi kwa Jove ari intere, ahava ajanwa mu bitaro. Hari naho kandi yacikaniye ku wa 14 ukwezi kwa gatatu 2017. Ariko kandi yapfuye yaravuze ico yakubitiwe. Nta matohoza yigeze arakorwa ku rupfu rwa Zache Niyomwungere. Ingufu za FOMI ziva hehe? Kuva FOMI yubakwa iboneka nk'ishirahamwe ridasanzwe, imaze kugururwa, yaravuzwe cane ko yarimwo Perezida Nkurunziza ndetse na General Guillaume Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi ndetse n'ibindi bihangange. Haragiye haranavuga kandi amakuru menshi y'ingene amamiliyaridi menshi cane yagiye arava mw'ibanki nkuru y'igihugu BRB arungikwa muri FOMI mu gihe kandi ca Perezida Nkurunziza no mu gihe ca leta ya Guillaume Bunyoni. Ivyo umushikiranganji Alain Ndikumana aherutse gushira ahabona vyerekana ko FOMI ishobora kuba yabandanije kuyora amamiliyaridi menshi cane mu gihe ca leta n'inyuma y'ipfungwa rya Guillaume Bunyoni. None izi nguvu zibandanya kuva hehe? Kumva ko ishirahamwe ryigenga ryubahuka kwiyandikira contrat shasha rikiha hafi miliyaridi 100 rigashira umushikiranganji w'ikigega ca leta ngo sinya, hanyuma mumpe ayo mahera. Ni ikimenyetso kitabesha ko iryo shirahamwe rishigikiwe n'abatwara igihugu. Hari kandi abavuga ko FOMI yoba isigaranye Reveriyano Ndikuriyo n'ikindi gihangange c'umujenerali. Hari kandi abandi bavuga ko ikibazo ca FOMI kigoye kumenya neza uko cifashe mu gihe Perezida Ndayishimiye nawe afise ishirahamwe ryiwe rishasha ryo gukora ifumbire
ni ishirahamwe ryubatswe muri komine Bugendana. Bamwe barakeka ko Ndayishimiye n'abo bari kumwe bafise intumbero yo kugaza fomi mu Burundi kugira ngo amafaranga ya leta itwara ahindukire aje muri iryo hinguriro rishasha ry'ifumbire ya Ndayishimiye. Aho rero imyerekwa hagati y'ibihangange vya CNDD-FDD iracakomeza, vyoca kandi bisigura iyindi ntambara hagati ya Ndikuriyo ndetse na Ndayishimiye. Abishe Emmanuel Niyonkuru nta kindi bashobora guha Uburundi atari ubukozi bw'ikibi ndetse no gusesa amaraso. Ayo majambo ari mu itangazo umugambwe CNDD-FDD wasohoye inyuma y'igandagurwa ry'umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru. Tuvyite kwerekwa canke gutoromora abarundi ivyo bakwiriye kwama biteze ku ntwaro y'uyu mugambwe. Ico bikoze iri tangazo ryavuze kuri abishe Emmanuel Niyonkuru nta kindi bazobandanya guha abarundi keretse amarira gusa. Amajambo umushikiranganji Alain Ndikumana aherutse kuvuga ntakwiriye gufatwa minenerwe. Umushikiranganji avuze ko ashobora kwicwa azira amabanga ashinzwe, nta rwego na rumwe rukwiye gufata ko bisanzwe. Amatohoza nyayo nakorwe, ahubwo kandi ace abandanya kwigandagurwa ry'umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru, inyuruzwa rya Evariste Nyandwi batazira amatwi be ndetse n'iyicwa rubozo rya Zashe Niyomwungere. Naho Gervais Ndirakobuca yemereye ibisabisho Alain Ndikumana ivyo vyonyene ntibikwiye. Leta ntikoresha ibisabisho ahubwo ikoresha inzego zayo zigatohoza kandi zigafata ingingo zo gukingira uwubangamiwe, nk'uko n'ubundi uyu mushikiranganji Alain Ndikumana yabishize ahabona ubwo ariko aravuga ku bijanye n'ibiriko birakorwa ngaha mu Burundi na cane cane ibijanye n'ifumbire n'ihinguriro rya fomi. Reka rero tubandanirize amakuru yacu n'ubundi mu biriko biravugwa ngaha mu Burundi. Reka tunyurukiye n'ubundi mu biriko biravugwa ngaha mu Burundi. Bati biki ni vyabandi ngo Munezero Muhirwa, bamwe mu bashingamateka ba CNDD-FDD batanze imihoho mu nama nshingamateka. Sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yaremeje kuwa 22 Kigarama mu uyu mwaka ko hari ibibanza bitatu bigaragara mu nama nshingamateka inyuma yo gutanga imihoho kwa bamwe mu bashingamateka bari batowe, abandi nabo batumwa ko mu yandi mabanga. Abegwa ni Doriane Munezero Martin Nivyabandi, Jean-Marie Muhirwa, Leonidas Ndaruzaniye na Ezekiel Nibigira, bose bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD bari batowe mu matora y'abashingamateka yo muri Ruheshi 2025, bakaba bari batanguye amabanga yabo mu kwezi kwa Nyandagaro. Mu rwandiko rwarungikiwe umukuru wa Seni Prosper Ntawurwamiye, rwasinywe n'umukuru wa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro Valentin Bagorikunda, yamenyeshejwe ko hafashwe ingingo RCCB 466 gushika kuri RCCB 470 zose zafashwe ku igenekerezo rya 22 Kigarama uyu mwaka, zugurura icesi ibikorwa byo gusurubiriza abo bashingamateka. Babiri muri abo basubirizwa rero baramaze guhabwa ayandi mabanga. Leonidas Ndaruzaniye yagenywe kuba umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu mu
mu gihe kandi Ezekiel Nibigira ari warongoye umuryango w'ibihugu vya Afurika y'ubuseruko niyo hagati CEEAC. Ku rundi ruhande impamvu zo gutanga imihoho kwa Doriane Munezero Martin Nivyabandi na Jean-Marie Muhirwa ntiratangazwa ku mugaragaro. Kuva ubu seni ihamagarirwa guca ifata mu minwe igikorwa co gusubiriza abashinga amateka barekuye ibibanza vyabo nk'uko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Ayo rero niyo makuru yari azindutse ariko aravugwa ngaha mu Burundi. Reka tube dusozereye ngaha amakuru yacu, tuza gusubira n'ubundi makuru araza kubagizwe kuri no chaîne yanyu imwe rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi.